ndabaramukije bakunzi ba kino kiganiro. Uno munsi tuza kuganira ku bijanye n'ingene umukenyezi inyuma yo gupfakara afatwa canke abonwa mu kibano. Kugira duce iganiro kino kiganiro twatumiye abatumire batandukanye baza kutubwira ingene ibintu vyifashe n'ingene vyari bikwiye gukorwa. Turi kumwe n'umufasoni Octavie Ntakirutimana, ni umupfakazi akaba arongoye n'ishirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe AVR. Ndakuramukije Ornera, murakoze kuba mwantumiye. Turi kumwe kandi n'umuhinga mu bijanye n'imibano n'imigenderanire y'abantu ariwe Patrice Sabuguheba. Namwe ndabaramukije namwe ndaramukije n'abariko batwumviriza. Turi kumwe kandi na Maître Cyril Fresh Isirahenda, arongoye akabaserukira imbere y'amategeko ikigo cakira abantu bageze mu zabukuru, imfuvyi n'abapfakazi. Namwe turabaramukije. Ndabaramukije gose. Tutarinze duteba, ikibazo ca mbere tugitumbereze kwa Octavie Ntakirutimana. Nk'umwe bimaze gushikira mwotubwira ingene umukenyezi inyuma yo gupfakara afatwa canke abonwa mu kibano mu muryango. Umukenyezi yamaze gupfakara ikibano novuga ko kitamworohereza, kuko ucumenga abaye uwundi muntu batari biteze, ugaca usanga haje ibintu vyo kumusuzugura, kumufata nabi, kumwiyumvira uko atari, ndetse ugasanga umupfakazi ahakuriye ko ashobora no guta umutwe kubera ca kibano hakumwegera ngo kimufate neza, kimenye ko yagiye mu ngorane zidasanzwe, ahubwo ugasanga kiriko kiramuturatuza. Mbega mwamumaze imyaka ingahe? Je nta banga ririmwo. Je nagize mariage mu 1992, hama umugabo wanje yitavye Imana 1997, nukuvuga ndamaze imyaka 27 mfakaye. Utubwira muri iyo myaka ibintu wagiye urabona bitandukanye inyuma yaho ufakariye? Nukuvuga hariho abantu iyo babonye upfakaye ukiri muto, abagabo bakubonamo kumenga usubiye kuba uwo kuresha. Umwe ugasanga ati urya mugore yarakiri muto ntazoncika, bigaca binshikira bikamvyimvye umutima. Ivyo vyashika atanu ukwezi kurahaca, abantu bagaca babona kumenga ubaye uwo gusubira gukunda, kwiyegereza, nawe ugifise ca gikomere kidasanzwe. Ico kintu carankomerekeje cane, ibindi no bigarukiriza ngaho. Ego, naho tuganire no muhinga mu bijanye n'imibano n'imigenderanire y'abantu. Biga kwera iki umukenyezi amaze gupfakara hari bihinduka mu kibano canke mu muryango, ingene bamufata canke bamubona bitandukanye niyo umugabo apfakaye. Iyo bishitse umushinga ntahe gabo mu rugo akitaba Imana, ingene vyakigwa biri gutatu. Bivana nuko yitavye Imana urugo ruba nkumbore rutararema, nkuko onye Madame Octavie yabivuze. Umukenyezi wasanga apfakaye urugo rukiri ruto, abana bato bamwe twita intano. Hakaba n'igihe apfakara urugo rumaze kurema, abana bamaze gukura, boshobora kwivugira, naho nyene muvyeyi yamaryoshe, mugabo hakaba niburi harimo umaze gusohoka, nk'umuhungu mukuru amaze kubaka, aho onye umubabaro n'agahinda imfuvyi zisigarana canke umupfakazi asigarana ntibingana. Hari igihe rero binagorana, ugasanga umushinga ntahe apfuye atanabana bahari, wa mupfakazi agasigara mu gahinda kanini, no kuvyara bataravyarana, kumvo zuko bishobora kuba barateje kwibaruka, kurakibona ko haraho bitayihuta, canke akaba ari uko gusa hariho Imana ihamagara atanu umwaka urahera bubatse. Urumva nawe wishize urazi ico kibanza c'izongero zitatu ntibaba ari bamwe. Urundi rugero rwa kane naho uko imiryango, uko imibano
iba isanzwe imeze. Apfakaye afise sebukwe, afise inabukwe, afise baramuwe, kuvuga bene wabo n'umugabo, afise baramukazi we, bashiki b'umugabo, kuvuga uko umubano wari usanzwe umeze vyari bimeze gute. Ibyo byose yarahagazemwo bica bivana n'ingene uwo mukenyezi nawe asigaye muri ivyo bintu abihagararamwo. Hamwe imibano yo bitari imeze neza biramugora ingena yibamwo, kuko baba baboneyeho akaryo ko kusunirira hariya guterera kure. Hamwe imibano naho yoba yari imeze neza, nibi navyo nyene gutavuze baramwigenza ko bamwe sebukwe niba kiriho akibasha harahagomba kumucura, haraho baramuwe batanguranwa akagomba kumucura, haraho nabandi bo hanze biza gutyo. Naho nyene hakaba naho igihe yoba hari amatungo ahagarariwe mu rugo rusifise, ukabona umwe wese ugomba kuza kubijyako, kuza kubitoramwo, kuza kuvyihako. Hakaba n'igihe amatongo tuvuga ivya ruguru, kuko aha turiko turavuga harimwe ibyo mu gisagara n'ibya hehe, kaho yarafise imisozi minini yarahagazemwo, nk'umugabo yatambuka ari umugabo w'urumito akomeye bose batinya canke bubaha. Mugabo hamwe navuga nti urugi ruvuye ku muryango umuyaga urinjira, baciye bagomba kuza kumunyaga. Urya tongo twari turisangiye. Ya migenderanire rero ikibano uko kimera uko uwo mushinga ntahe yarameze, bamutinya bamwubaha, baca babona ko bagomba guca basuzugura urugo rusigaye, bagomba gutorana. Ariko kandi hari ico ntavuze, amamuko y'umukenyezi. Hajya bakubwira ngo umuntu ava mu bantu, iyo naho uwo mukenyezi ava mu bantu basazawe akasanga arafise se akiriho, barashobora bavuga ngo baramwubakira, baramukingira, imbwa yubahirwa amajigo, kuvuga bakavuga ati nimwamutoteza basazawe n'inkazi bazomuhagararira naho hazoba muri sena. Yego, eka twumvirize umunyamategeko ariwe Maître Cyril Fresh abanza tubwire ryari bavuga ko umuntu yapfakaye. Turavye amategeko, umuntu bavuga ko yapfakaye ubwa mbere nuko aba yarubatse. Kubaka rero urazi ko biri kwinshi. Hariho kubaka uci imbere y'amategeko, hakaba no kubaka uvyishakiye, no kubaka hariho abatera inkuru bavuga ngo gutera ibiraka ngo gukora taha. Urumva ivyo ntibirimwo. Rero kugira amategeko aratomora neza, kuko aha mu Burundi kuva mu myaka ya 80 leta yarashizeho amategeko agenga ingo n'imiryango. Niho rero hari ico gisata c'ubugeni, kurongorana, kuko niyo uvuga umuntu ngo yarapfakaye atigeze arongorwa, atigeze umugabo. Nico kimwe no ku mugabo atigeze umugore, nivyo uvugwa. Rero tuzovuga ko umuntu yapfakaye igihe yarongoye aciye imbere y'amategeko. Yarongoye canke yarongowe nico kimwe. Yego. Mbega harababitura bavuga yuko nk'umuryango wabarenganije y'abakubisigi by'umugabo canke ibintu amatungo atandukanye umugabo ashobora kuba yarasize. Urakoze gose, ivyo n'ukuri birahari. Ugasanga baragize n'umugambi. Hariho uwo twafashije abagize umugambi mu gisagara, bagira umugambi wo kwica uwo munyokuru kugira batorane yanzu ataritaba. Turabatera ivyatsi tuti nibibaho. Ahandi n'amatongo, ugasanga bashaka komora uwo mupfakazi. Ni bimwe profeseri yavuga, ababanyi iyo babonye umushinga ntaye yitavye baca bashaka gutoteza uwo mupfakazi. Ahenshi bishika nabo batagira n'abana canke abana basanzaye. Nivyo birahari, abapfakazi barafise ibibazo bikomeye bijanye n'ivyo bintu by'ibisigi by'amatungo babasanganywe, abandi babashaka kuyabatwara.
muri uwo mugwi nyene w'abapfakazi mbega mubona ababangamirwa gusumba abandi ari abahe ego babitura cane abatwitura cyane nabo bapfakazi batagira abana bataronsa abana baca bashaka gukura mu matongo ngo bangare n'abandi babafise mugabo bafise ibibazo bikomeye bijanye no kuri ivyo by'ibisigi ego kandi cyane baba bageze mu zabukuru rwose kuko utarashika mu zabukuru rwose akenshi abagifise inshuti abagifise urunganwe bamufasha iyo ngwano ego reka tugaruke kwa Octavie mbega muri iryo shirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe mufashanya gute turafashanya mu bijanye n'impfu kuko naho twapfakaye twebwe natwe tuzopfa naho bufise abana n'abana baritaba Imana ko murazi ko rutarara ubusa tukongera tugafashanya nko kubapfakazi babaje mu shirahamwe batari bwaganduke ku bacance babo abo turabashigikira tukanabaherekeza kugira bareme kuko nk'ubu yaba abaye ari nk'umupfakazi nk'umuryango watoteje canke mu kibano turashaka gusubirira ico kibanza ico kinogo nico dushaka twikujamwo yumve ko hari abandi bantu bamwumva basangiye ingorane kandi bashobora kugerageza kumugabanya umubabaro turanafashanya ku ngwara iyo umupfakazi ari mu ishirahamwe agwaye akaja mu bitaro akamara amaze ukwezi kurenga naho nyene turamushigikira ariko imbere yuko aho iyo mvuze kumushigikira ukwezi guheze niba hasha tumuha naye ahandi turamusuhuza tukamugemurira mbwa arinze amara ukwezi mu bitaro hariho ico ishirahamwe riheza rikamuha kugira ashobore nimba kugura imiti kushobora kubaho nyene mu bitaro tuvuga ko dufise ubujenyene nako kajambo dukunda gukoresha dushaka gukura ubwo bujenyene nubwo utoshikaho aho yibaza mugabo ugira aho ugejeje basi ego mbega muri iryo shirahamwe ryanyu ririmwo abakenyezi gusa bapfakaye ego abagabo ntibarimo oya ni ry'abakenyezi gusa ko mwashimiye kugira iry'abakenyezi bonyene twashimye kugira iry'abakenyezi bonyene ni washaka hariho n'abashinganahaye babidusaba nuno munsi twaraharuye dusanga vyiza twoba twenyene kuko ibibazo ntitubisangiye ahanini niyo tukibajije mwishira hamwe twoshiramwe abagabo ngo yango abagabo baca bizanira abandi bagore ngo ntidusangiye ibibazo ariko bidasigura ko umugabo nawe afise ingorane adafise ingorane bidasigura ko nawe adafise ingorane dawe umugabo yapfakaye burya nawe agira ibibazo vyinshi gusa nitugira bimwe umugore iyo apfakaye agira ibibazo vy'uburyo ego aragira n'ibibazo vyo kuba ari wenyene akagira ibibazo vyo kwirerana abana mu bijanye n'indero ikaze nshatse kuvuga nka bagiye basigaranye abana bari nko myaka igoye imyaka 15 kuduga haragira ati uyu mwana ko atashatevye yose haba yamumpanira wewe yamuhanuka menga ntaco bivuze ariko umumama iyo abana bakiri bato aroroherwa gusumba uko umugabo yokoroherwa abana bakiri bato kuko umugabo yapfa kageze mu rugo yumva amaganya yasanze atamugora ahari naho tuje tugaruke kwa Patrice mbega kuri abo bavuga ko urugo rutarimwo umugabo rufatwa nyene kenshi bakakunda kuvuga ko rusuzuguritse nubwo bamwe babona ko atari ivyo mwe mubona kwiye gukorwa iki kugira ibyo byose bihinduke iyo umushinga ntahashengeye yitavye Imana uwo mukenyezi asigara muri ico kibanza nka samuragwa hariho ico bita izina ry'umuryango izina ry'umuryango nukuvuga yuko asigaranye izina ry'umuryango kwa naka bajya abana ni bene naka nabanaka nabarorere nabaki ahagarariye ujya muryango rero si muri ujya muryango haca haza uwundi mugabo canke uwundi muntu ngo aciyaza kwitwa ko ari wahagarariye bajya abana ngo none ngo amatongo ngo ayishikirize ngo hanyuma ngo azorera abana
umupfakazi bategerezwa kuguma mu nzu y'umuryango umushinga ntaye yashengeye abasizemo, naho iyo nzu yosaza batashoboye kwiyubakira, tuvuga nka ziriya za ruguru zaba zubatse mu buryo bubayabaye, barasaba umuryango ukabafasha bakubaka iyindi, mugabo ntibaca baza guterura akana kamwe hariya kandi hariya hanyuma ngo inka bace bazigabangana rwa rugo ruzimangana, kuko ahahagaze ibanga ry'urugo nuko rugira izina kandi izina ryamaho. Iryo zina ryamaho rero benshi muri base wabo b'abana, mu babanyi b'abana, mu miryango itari mike bagomba kurizimanganya kugira ngo amatungo n'amatongo n'ibindi babigabure. Aha mu bisagara urumva haba hariho amazu yubatswe, haba hariho tuntu twa NSS, impozamarira ziva n'ahandi, bagaca bagomba ngo jya mwana nkuko bariko barabivuga batanze uburorero ngo umwana ngo tuzomurera, mbega ni wamuhirera ukamwaka rya zina ryasi ni mwene naka kukaja kuregwa kwa naka kandi nyina hari kandi nyina ari we samuragwa. Nyina ico bihenda ko rero nuko amajambo baravuga meza ko bazofasha mbere mu kuganduka bakabiryosha bakabisubiramwe, mugabo bwaca kabiri bakirengagiza ya majambo yose bavuze n'aba bantu bose bayumva, ugasanga umwana baramunyaza itongo, umwana baramunyaza inzu, nyina w'umwana baramwangaje, abajejwe ivy'amategeko baca bavyumva, ugasanga imanza zibaye umwana niba akiri muto bamushize mu manza atari bwashobore kuburana, wa mupfakazi n'akagahinda ko gupfakara baciye bamuzana mu manza zindi zituma haba ukwankana n'imiryango. Tukirango nyene rero igikwiye gukorwa n'icahe, ikigiye icokogwa ikibereye gukogwa. Navuze kare ko hari imiryango myiza, hariho ubu rero mu mico myiza, mu migenzo nibarabe bace bisunga n'amategeko, kandi amategeko abivuga neza, nibubahiriza amategeko, umuntu bamufashe muri bijya bijanye n'imibano n'imigenderanire y'abantu, bafashanye mugabo ntibaze kumwinjirira. Ego murahanuye mu kibano umuryango, mbega abo bapfakazi bo hakajambo ubabarira uko bakwiye kwigenza kugira nabo ryateka barigumane canke bamenye gutunganya neza ibyo bateza gutunganya. Umukenyezi yapfakaye hari ucamera neza, kandi niyo mpanuro ikwiye agakomera akavyakira ntiyigungagunge akaja mu bandi, aho umushinga ntawe wiwe yahora ageze ikirenge mu mibano n'imigenderanire y'abantu, nawe izo manza akaguma zimara, kandi nawe abandi bakazimumarira akayaga n'abandi, ku buryo rero bataronka aho baca ngo bamwinjirire, kuko hamwe twavuga urugi ruvuye ku muryango umuyaga urinjira, naho baba babonye agatoboro akantu kakenge bacamwo ngo kugira kubera ko basanze umugabo ko atakihari, ubu yahoramwe inzoga kugera saa 2 agataha akaraba abana, none agira agere saa 3, abandi bamusamaza agere saa 4, wemwe ngo ariko arishira arizana umugabo sihari ngo ntakihari. Aho inyifato yiwe niho yagomba guca ikomera, ahubwo agaca yiyubara kurusha. Hanyuma hari abapfakara bakiri bato, bakigowe n'umutima w'intuntu, bakigowe kandi n'umubiri. Ico gihe hari aho yumva umengo umubiri uramuremeye, kuvyakira vyose kuvyikorera vyose n'amahano, rero akumva umengo yonabita. Hariho abaca bagenda kubaka ahandi, kera vyaraba agaca agenda agasigira abana base wabo na basekuru akagenda kubaka ahandi, babivuze. Ariko hakaba n'ugumaho akavuga ati mbega aba bana kubera ko abera bashizemo umutahe w'umutima, kuvuga baba baramaze kwinjira muri we, akumva tobata cyane ko basambuye na cagikingi cari gisigaye, kuko igikingi ca mbere casenyutse, ariko kandi hari igikingi gisigaye kuko samuragwa n'uwo mukenyezi, none na cagikingi ca kabiri gisigaye gisenyuye nawe arataye aragiye. Kuvuga rya zina ry'urugo
rirazimanganye babana barasanzaye ryatongo wa musozi wo kwa naka barawunyazi kuvuga abandi hasigaye haragirwa n'abahita yanzu baragiye umwana ni muto ntaramenya no kubika ibipapuro baragiye no kubirondera hose iyo biri hose baravyiyitiriye kuvuga leta abacishwe intwaro abacishwe ubutungane nibiga guhagararira imfuvyi n'umupfakazi aho nyene kuko nagumye ndabifatanya kuko umupfakazi ikimutera agahinda kinini sugupfakara so kubura umugabo yandero y'abana najyazi nagomba guhagararira yego uhavuze abakenyezi baja kubaka barapfakaye bikamera nk'ibigoranye gatoya mbega byo bibujijwe nimba bitabujijwe naho babikwiye gukorwa gute nko kuri abo bapfakara bakiri batoya kandi bakifuza gusubira kubaka urugo ahandi urakoze uretse uburemere bw'umubabaro n'agahinda kuwo bahorana amategeko yo ntakubuza umaze kuganduka ubanza kuganduka imigenzo y'abarundi banza kugutegeka kuganduka kuwo wari ufise iyo rero akiri muto amategeko arategekanya ko ashobora kubaka n'ubundi mugabo atagiye kuvanga amazina y'abana hari igihe gitoyi namaze mu ndaba ivy'intwaro muri komine Mukaza sanzwe no muri jenama wa komine Mukaza ntuze inye vyuko bya komisiyo bari bashizeho yukuraba ingene basubiza iby'amatungo n'andi matungo ugasanga umupfakazi yasigaye aciye aja kugurisha vya bindi byanditse kuri rya zina rya gahungu arizimanganye burundu aca vyiyandikako aha abana baracari bato hanyuma apfuma guri yindi parcelle guri yindi tongo ahandi nkaho gahungu mengo ntiyasize inzu nkaho gahungu mengo ntaco yasize abana ba gahungu babana babiri bazoje gukura basanga nimba inzu ya gahungu yari mwirohero bazoze gukura bisanga mu Nyakabiga hanyuma avuge ko babana ngaho hanyuma aciye arondera uwundi mugabo haciye uwundi mugabo amufasha kubijya bakabana muri iyo nzu none iyo nzu kitirirwa uwo wundi mugabo abo bana bagakuriramwo umengo n'abanyamahanga umengo bakabona nyina ko ari nyina mugabo bakabona umugabo kumwita se hajya umwana naho amaze imyaka 2 hari icaba yaramaze kubona kumwemeza ko yari se kandi atari se none hamaze gukura imibano n'imigenderanire y'abantu baravuga bakamubwira zerega wewe uri umwana w'abanaka uri wo kwa naka bajya bande muvukana ntimuvukana ujya siso ibyo rero iyo bimaze kuza biratera agahinda gira ko rero muvuga ingene bakwiye kubikora uko bakwiye kubikora rero bo kwiremesha bakavangura ntibaheze ngo bace basukiranya cyangwa barenganye abo basigaranye ugaca usanga umengo umwana avutse gushasha niwe aja gusumbya agaciro aje kugira ikibanza kinini mu mutima cyangwa mu matungo gusumba wa mwana yaburase wa mwana yaburase raca babara kabiri Maître Cyril Fresh nk'uwanonosoye amategeko mbega amategeko yo bavuga iki kuwapfakaye afise canke adafise uruvyaro cane kubijanye no gutunganya amatungo umugabo yasize ubwa mbere hoho murazi yuko itegeko rigenga ingo n'imiryango ritomora neza ingene amatungo y'umuryango agenda avuga bati ingingo bava nihenda rayidomye ko inimero yayo mugabo ni muri zirya ngingo za 120 n'izirengana mu gitabo kigenga n'imiryango baravuga yuko urugo arugwa ababiri kujya mu isengero bavuga yuko umugabo n'umugore babaye umwe n'amatungo yabo abamwe igihe baraganye ubugeni bwo gushira hamwe amatungo rero igihe dufashe bwa bugeni bwo gushira hamwe amatungo amategeko aravuga yuko igihe umugabo cyangwa umugore atakihari usigaye aba ari we abandanya atunganya amatungo y'umuryango bivuga ngo nimba umwe yitavye cyangwa akamugara kagwara mu mutwe ku buryo atakigira kwiyumvira no gutunganya ibintu uwundi asigaye yaba umugore yaba umugabo
ntafise ububasha bwo gusesagura bwo kugira uko ashaka amatungo kuko barandi baravuga yuko amatungo nayo uruvyaro ruzokurikira abazo basamuragwa vyumvikana yuko mico gihe atabafise ububasha bwo kugurisha ariko ni nkuko nyene nkuko yabivuze mugezaje Patrice nta tegeko ribuza umupfakazi cyangwa umupfakare kugira ubundi bugeni igihe bari bubakanye yapfuye imyaka iyo ariyo yose kuko birahari nanga kandi ndabona batanguye kubikora kugira bubahirize amategeko ubu ababigira kenshi baca bavangura amatungo bari baronse bwa mbere wa mugore yari arongoye n'umugabo amatungo yari yaronse akaguma ku bana baronkanye n'umwe na wa mugabo amatungo yiwe akaguma ku bana yaronse nkanye n'uwo mugore yitavye Imana urumva ko biriko biratera imbere ivyo biriko birakogwa mugabo si bose babikora kuko ruguru n'agahinda oya ruguru suko ivyo biboneka mu gisagara nibaza igituma no kubera bobo bagize amajambere no kumenya amategeko ego ariko ikintu mwavuze yuko amategeko avuga yuko ataburenganzira bwo gusesagura bwo kugurisha mbega iyo wo asigaye bishitse akagurisha amategeko abivuga kwiki iyo bishitse akayigurisha ivyo umwe yasize aho duca twinjira mu cyo bita amasezerano ya babiri canke yabumvikanye no kuvuga ngo hari aho biba ngombwa yuko ategerezwa kudandaza uburore ni bwinshi amategeko arabivuga none nk'ubu umuntu yo umushinga nayo yasize inzu 3 cyangwa 2 hanyuma hakaba umwana akeneye kwiga ishuri rizimvye arico kintu cyo kwemvesisa arico kintu cyo kwitangira cyo kwigisha abana ngo inzu ntidandazwa ngo dukubera umupfakazi kandi yagira ifashe nyene igifashe ikizofasha uwo muryango ako nakarero aradandaza ukuri kwamye kuko arabifitiye ububasha ni hanyuma ibyo nabivuze by'amasezerano ni nk'uko bashobora kubyumvikana n'abana bakuze bakumvikana cyangwa bakumvikana igihe abana bakiri inzoya bakumvikana n'umuryango w'uwo mugabo ibi tubikore gute bakagira icegeranyo reka tudandaze zimwe atari kuja kwigisha umwana tuvuze ujya mwana gwaye canke twiyungunganye ikindi cyama cyashitse oreka ideni ryo muri banke rikabandanya rigwira ngo ntiwemerewe kudandaza aho kudandaza kugira ugishure erega hajya n'amategeko noneho nta tegeko rimubuza kudandaza reka ari abantu bagishize mu migigwa ngo ushaka kudandaza ubanza ngo bana babanza kukwemerera bijya sivi ntaho byanditse kubera batinya gusa ko mu nyuma abana baza kwitwara bagasanga umuvyeyi yatwaye vyose yaradandaje washaka kubishira ahandi cyane nk'abo bavuga gusangira n'undi mugabo bashimanye ibyo sivyo rero nivyo bibuzwa ibintu byose rero bitegerezwa guca mu muco ukumvikana akumvikana na wa muryango canke n'abo bana bakuze kandi nta kibuza ikintu cyose kiba cyumvikanywe kiraba hariho imigenzo jewe mbona yuko itobandanya bagihora basigaye bagira ni imigenzo yo kuganduka ni vyiza gose ajya amajambo bavuga ngo barerekanye samuragwa kandi umuvyeyi umwe agisigaye no je numva yuko igihe baterekanye ko atabishoboye atagwaye mu mutwe afise akiyumvira ko rya ya umuhungu akuze yabiki atasamuragwa wotora boshobora kuvuga ati kubera amagara make umuvyeyi asigaye azofashwa n'umwana naka mugabo siwe samuragwa uwo mwana
iki rero je nagira mpanure yuko bireka bijya vy'uko gutora samuragwa ubundi muvyeyi yagisigaye. hari ico vyonona mu bijanye n'amategeko, hari ico vyica. Ico vyica kirahari. Erega baba bamusuzukuye. None wumva agishoboye iki? N'igishusho. Tuzi yuko umuntu afise agateka k'ingabire y'Imana y'ubwenge no gutunganya ibintu n'amategeko mwibwiriza shingiro baravuga yuko umuntu wese afise ukwishira no kwizana. Aho ngaca mbananye kigira gatatu cyo kuri ico nyene nkuko twavuze yuko atamategeko abuza kugira ubugeni. Kenshi haraho hajya iyo dukumbura ngira bivuga abubakanye bariko barayaga kenshi haraho banabivugana bakaba barasezeranye bati niyo umwe yatanga uwundi kugenda uwundi arazokubakana n'uwundi nagate ni n'amateka kwidegemvya gateka kazina muntu rero ivyo kubera urumva ntawuza n'amadini amwe sinobitebako ariko jewe kaguhanura numva vyumvikana ku buryo adakora kuri ya matungo yaronkera muri wa muryango kuko umuryango aguma ari umuryango ico gituma bavuga ati umugore azova iwabo n'umuhungu ava iwabo baze kubakana niwo bashimanye babe umwe kuko birababaje kubona umuntu aturatuzwa akomogwa mu bintu yafatanije no kuronka n'undi mugabo ngo no kubera umugabo yitavye Imana. Nigiki rero mubona gikwiye gukorwa kugira abapfakazi ingwane bagira barenganurwe canke bafashwe mu buryo butandukanye mwege nko muri iryo shirahamwe ryanyu canke nka wewe nk'umukenyezi yagize ikibazo canke yapfakaye nigiki ubona gikwiye gukorwa? Imiryango abapfasoni bashakamo nukuri y'umushinga ntagiye nta kibanza basubira kumuha ico kintu tweyo turi kumwe turagera igihe tukavuga none bashaka bazozane bashiki babo bashaka bizogende gute kuko umugabo apfa kuhava umugore umenga n'umuzigo ku muryango babona umenga yohava babura uko bamugira mugabo rero ugiye kubiraba si ukuvuga ko bafise ingorane y'uwo mupfakazi vy'ukuri bafise ingorane z'ibintu bagaca babona ko umenga ni wabihagarariye yohava bya bintu bo bishikira buriya bafatana n'umupfakazi barondera ibintu nibankakaro hari umudamu yatubwiye ingene nunga mu gisagara ca Bujumbura akorera ruguru umugabo we yari umuntu yishoboye yari yarubatse inzu akorera ruguru umugakazi aramanuka baramuwe agaca baza kumubwira ngo nafata iyo nzu ngo ayisigemo umwana ngo we ngo agenda gume ruguru ngo uwo mwana ngo namubahe ngo bamugumye ngo nawe ngo acagenda gume ruguru ngo ntasubire kuzaramanuka ngo kugira ngo iyo nzu icipangwa ikizirarira uwo mwana imurere mugabo aba mwabase wabo urumva ko ari intandaro kugira iyo nzu ahubwo batinde bayishikirize birababaje cyane umupfakazi bamufata nk'umwana atarakwiza imyaka umenga we ntashoboye kugera ivyiwe umenga we ntashoboye gutunganya ivy'urugo rwiwe mwibuke yuko iyo umukenyezi n'umushinga ntahe iyo umusore n'inkumi bagiye kubaka urugo bavuga bati umugore ni wasubirira mu mabanga umugabo wiwe igihe atakibishoboye mugabo mu mitwe y'abarundi ico kintu nikiriyo ntibumva yuko umugore ari wowe gusubirira umugabo wiwe ahubwo umenga bumwirukana bakariho basubirira wa mugabo wiwe ikibabaje iyo aba bashaka kumusubirira bari bunamurerere iyo hageze kurera abana umugabo akiriho arera biwe ugira aratumwanya aja kurihira minerval umwana wa mwene wabo naho yo imurihira rimwe ntiyo murihira ubuzima bwiwe bwose rero ntituratahura ikibazo ahantu kiri byari bikenewe ko abantu babanza bakigishwa biri no mu migambi yacu bigishwa banze bumve uruhara rw'umupfakazi mu rugo umugabo yamusitsemo bumve ko afise uruhara rukwiye kandi ashoboye kumusubirira kujya amategeko yabimurekuriye
kiretse igihe baba babona ko ari umukeha bwenge yoba afise ikibazo kanaka yoba yitwara nabi bakabona ahubwo ko ari we ariko arasesagura amatungo umugabo yamusigiye ico gihe umuryango urafise uburenganzira bwo guhaguruka ugatesha ku nyungu z'abana mugege hari umudamu babona abishoboye baza kubimutsinda ko kabuki ego uravuze ico abantu bokora umuryango kibano mbega hambavu y'ivyo mu byo shira hamwe murafise ngene muhanurana ngene umukenyezi yapfakaye akwiye kwigenza akwiye kwifata kugira nawe yirinde ingorane zitandukanye ego cyane mwishira hamwe turagira amanama kenshi tugahanurana ku buryo hari n'ababaza ngo mbega ngo woja kundi mugabo twebwe tubabwira duti nukuri uzobona uwo bashimana akiri muto n'uburenganzira bwiwe sishira hamwe ryaje kubuza abantu uburenganzira bwabo mugabe kidutangaza dusanga benshi nta nivyo bakeneye benshi bakubwira teka tukanababwira ati nkawe ukiri muto wumva vraiment ubuzima bukugora ushobora kwigira kundi mugabo akaca kubwira ati namwe mwarabishoboye natwe tuzobishobora urumva rero turahanurana tugashinga intahe ugasanga birubatse abandi yego akabazo kanyuma cyo turangiza mbega ico bita testament irafise ububasha ico ishobora kubuza canke guhagarika canke gufasha igihe umwe mu bagiye cyangwa wapfubuye ayisize ni impanuro narenze ko nshika ko mugabo urakoze gose uwo ari we wese umusigwa arafise ububasha bwo kwitwarira ubwo rwandiko rwitwa testament akerekana icyo yaruneguye nk'igihe goba rutaciye mu mategeko rutakurikije amategeko cyangwa igihe babona yuko hariho indenzarugero akarorero nk'umuntu yabavuze ati nanditse yuko amatungo yanjye azoca atwara naka wenyene umugore n'abana irya nakare twabanye nabi nk'uyego ugwitwariye ukaja imbere y'ubutungane abashingana ubutungane buragira icyo bivuze ko bugashobora guhanagura ubwo rwandiko rwitwa testament rukurikije ingingo n'ijambo so kuvuga ngo ni ntabanduka ariko mu kurangiza rero kugira ibintu bibe uko umuntu abavyumva uko umuntu yavyifuje byiza je no hamagarira abantu kugira bijya by'amatestament kandi bakabigira bari babiri bagasinya ko bose umugabo n'umugore erega nta uzutanga uwundi abibaza ngo umugabo atangura abibaza ngo umugore atangura kuko urazi ko ivyo ari ibinyegezwa vy'Imana ariko iyo mwabitunganije hakiri kare mukavuga uko ibintu bizogenda mukavuga yuko kizomera uko mukerekana n'ibindi bintu hari abantu banyegeza ibintu bitaba bizwi mugabo waravyanditse kuko hari abaca baduka bakinjira mu bintu iyo umuntu yitavye gusa rero nagira mpimirize ko ivyo bintu vya testament abo bigira hari abanka kubigira ngo bavyanditse ngo bariko baridendura ivyo urumva ariko ariyo tujya twese mugabo nta kintu kimeze neza nko gutunganya ibintu hakiri kare murakoze ego namwe murakoze no kuri izi intererano za maître Cyril Fresh duciye turangiriza ko kino kiganiro shimire mwege mwese mwashoboye kugikurikirana shimire nabantu batumire baterereye ivyumviro bitandukanye aribo umfasoni Octavine Kirutimana umfakazi abarongo ishira mu gihe abafakazi bazico bajejwe mwakoze kwitaba buno butumire mwakoze kudutumira twari kumwe kandi n'umuhinga mu bijanye n'imigenzo n'imibano n'imigenderanire y'abantu hariwe Patrice Sabuguheba namwe turabashimiye mwakoze namwe turabashimiye nshimire kandi na maître Cyril Fresh isirahenda nayo mwakoze ku ntererano zanyu mwakoze turabashimiye kandi no hanyuma tuzobitaba niyo mwatera kamo ndabasezeye naho butaha